genda mu vyumba ego tutabona hose maze uhatota utawasuka amaraso yawe maze abandanya twikira runo rusago kugira ngo n'abaruramwo bose basohotse bose babone kugira neza kwawe babone imitego yose iteguka mugihe batari biteze babone Yesu Kristo ndakwingize wiyerekane nk'Imana narakwizeye nuno mwige narakwizeye ndakwingize ngo nibizomukomoka ko byose bize bishima izina ryawe bize bishima agakiza kawe ni nayo mpamvu rero dusozere tukwereka ibindi byose tugiye kujamwo tukwereka gahunda zose zo kuva ngaho gushika bwire ndakwingize zo kwana natwe ndakwingize no mwigeme umugendera ijambo ryawe turamwibuza ku munsi turamuhiyo nyota maze abashe kuzagendera ijambo ryawe azagendera ijambo ryawe Yesu Kristo turagushimiye turakwengurukiye mu izina ryawe Yesu Kristo amen. Nejo wundi nuzongere kubwira mama wanje ngo namubwiye ikindi naco novuze ko ushaka kugira mariage genda ubwire mariage na mama wanje uko nana kimwe wovuga cange wokoraga imbere ya maje yohindura kana mukintu afashe decision ikindi naco atasubige ko tugeze kumenyana ko twagendanye urabona rero Mathieu nukuri naho twarara turarera gute aba bana bacu niho ngibona yuko batumva twebwe uraza abavyeyi bacu bavuga rimwe ukaba wumvise noneho nibo nasubizayo akuravye igitsure gusa twe mama kuravye igitsure wacu ugenda uriruka ukacumenya n'icuro ye gukora atana kimwe yavuze reka twe twarubaha hewe urabona rero ubu jewe urya mukobwa ageze ahantu mvuze atanyimyoje ntarindira nuko mpeza acatamwe yandi majambo ubageze ahantu mbarira ngo ni jewe nifatire ingingo ngo je sinkiri umwana ngo wambika pampers sa muga uranze rero ndibaza ko bizi neza ndamwakije rimwe basi naho novuga ntiyumva muga sinze nite kumwikomo ngo aya maboko Imana yampaye naco nayakojeje urazi yuko je maze kubona neza yuko urya mukobwa wanje imigenderanire twebwe twari dufitaniye mwebwe ubumwe bwagira bubi agira butose kazi kuko nta jambo na rimwe
agomba kumva ry'urya mukwe wanje. Merana, igihe waza kundaba sinagomba ndabikubwira, ariko yamara uvuga ngo ni babandi bagenda baherekeye amabibiriya. Ego nabarya bari munsi navyanze, ariko intandaro ya vyose nika ndafise akantu ngaha munza niko kariko karatuma ivyo vyose Jolie wawe atanakimwe ariko arumva. Urazi gashahu umunsi umwe kuntu yaje, yo uri abantu ukuntu yamuguyemo amugwa magera. Ugiye kuraba rero niyo muntu yaguyemo, naramaramaye ndumirwa aho rero na Toni ariko araraba n'amaso yiwe abiri. Amugwamwo akushatse kuvuga iki? Yaratsitaye, yarabizi. Atsitara yaraje, urabona ko nyine uzana igishikanye na cy'umuntu gashikumugwamwo. Erega narakangutse amuhobeye none ko kantagwamwo nako rero uri kuramba rutunze ngaho. Reka ndagahamagara ukarabe. Si umuntu n'umu cyaha. Reka ndagahamagara. Magogwa! Nyarwana! Kamara maze reka je nanje ako kantu kaze je ntazi. Ako karori ariko karanteshereza umutwe rero umukobwa. Hinguka bombe. Nuyo. Uyu niwe uri kurambarira ko Jolie wanje n'ubwiza bwa Jolie n'igihagararo ca Jolie yego umuntu uyu oya shama tida n'ukuri oyayi uyu nyene uyu nta wundi urabe kuno umwana wawe w'umukobwa atazi kwiha agaciro akamugwa mu nda musaza wabonye apana bisanzwe wega muri kurambeshereza umutwe umukobwa ndibona kubaza wowe uri kuriraba wewe urabona ko kuri kugwa mu nda umukobwa wanje urazi je uza amavuta namugurira ingana zimwe unuka gutyo utoga n'ukoga ndikona ko ahantu ngo gaha ndakubaza wowe urashaka kugwa mu nda umukobwa wanje tetwa ndabira n'abana batazi kwiyuba uyera zabavira ahubwo weze vuga ahubwo uhagaze cunya ingene rusa nta nisoni wewe uneshereza umutwe umukobwa niwo ugira utume jene yandiruka ngamwe barabara ndiko ndatora massage komeza uko hewe jene n'umukuru w'umudiyasipora nawe ucuza nawe wiparika imbere wewe ni wowe ugomba guneshereza umutwe umukobwa asigara yadasinziriye yiyumvira wewe aho nta misoro ingene gasa honyine wano kunukuri kwatumukira ubwo je Jolie wanje baramuroze ahaza kugwa mu nda wewe mu maso toshi mba mu maso ingene rusa naho wari kwicaye asigaye anuka uyera ku mwana wakiba sivyo ndumiwe neza na neza nabo nyine mvuga kagashibaguza nkavuga kimyoza akambarira ngo je ngo ndifatira ingingo ngo sindi umwana wambika pampers ngo bikini kumba kariko kamutesheje umutwe oya basi yakiza kuba n'umuntu muziwe apana umucara mugana bo uratura none akoze kama magogo reka share mbona byashana ngo ni magogwa kama gasigona na wangirwa bakuru bacu ubu yabyaririwa niyakuvyemera plastic yo mucafu bana yaje none kuri umucafu nawe usohose shama yaraje ndakubwira nukuri kuvuga ngo ndagasohora ngumangira amajanja nkiyumvira kagiye ko naho gafisi nta cepfo ca ruguru kiretse ingaha nyene yo rero ndatirita nawe nahora ngira ngo yaciye ubwenge none ntubwira n'ubukujana hari inyuma nubona si nguyo nubona ko ariko arakura sika ibyago mu misiza uzohora uvuga vugirize ikindi naco urabona ibyo amatongo y'iwanyu yose azoza babarira ati ubu rero dukubitamo umugozi hagati mugeze kugabura ngo muzogabure ndakurahiye nawe nari kwande iwaye ntabyagana n'umuntu izire jewe ndabikuba wese yavyiyumvira buriya rero kugira ndibwira icyo nico nabaho yezo nawe si nguyu aha
aho namba ari uko Alo. Mbe wowe uri. Ariko wowe urantwenza. Ubu rero umuhungu wanje niwe wagize umukozi wo gusekura isombe. Ndagamba ngaha muhira. Jolie, ntugombe ko je tuvugana n'amajambo nabiri kuko wombona. Nta bindi ngo uri kurambaza we mwino muhira seto. Ako abana bubuga amahana mwese gukora iki? Shukuru sa ega mananje bandanye usekura kandi uzinoze n'inzisure kumera nka zimwe za wa musi. Urabona nama ndakubwira ko utagira indero, nama ndakubwira ko utagira niyo kurusha. Urashobora kumpunyora ko jewe ku mutwe ukarengana atari ukuvumbura n'uwo munwa ngo uvuge hasi utarara ngaha. Ngira ukwandika araho aho ngiye yicara ku mutwe. Jolie uvuye kuraba umukwe wawe. Uvuye kuraba umukwe wawe. Reka shaho gira uranyumviriza niyo uvuye n'ukuri. Niyo narindi byose twavugana. Aho Jolie nturi kurampenda. Uvuye kuraba ibyo mukwe wanje. Urumva no kubesha gutema. Ese ko wandungitse none? Jere ibyo nkunda. Nari nakurungitse nyene. None ko wagiye nizerekane ko nivyo nakubariye wabikoze kugira ngo abone nabo nyene yuko ibyo twavuganye ari sabo. Mama nta kimwe wigeze umbwira. Wa munsi byose nabikurikije. Umwana. None warunindire. None wabonye ibintu bigoye. Birasanzwe no ko. Nakurishirije ubusa. Ahubwo rero hari ikindi kintu cyari cyanteye ishavu. Urumva je mvuye kwa Matilda hari agahungu je nahasanze kakanu kagapfayungo kanuka nk'ubugesera kadasokoza katoga n'ubu ndakibutse numva wapi ca numva nisasa miduzi. Erega sinzi gene rero numvise ngo nako muragendana none muragendana n'akantu gasa kurya usukoga mwana. Amakuru yumvise nayo nyene yafatuko. Aho rero ushatse kuvuga iki? Shatse kuvuga yuko kajya mwanka kajya muvuga ko mukanuka kajya mwese murugo muracira ku mugani niwo mukwe wawe. Ega mama wokambika kobegwa kafu y'umukeno kajya rero naho kanuka niko nkunda. Wowe urashobora kunyishura gutyo jewe wowe urakomeye neza mu mutwe ga Jolie. Umuntu arigesa no mwavu kujya je namubonye Jolie. Wowe uriraba wewe uhagaze ukiraba wicaye ukiraba ukabona ko ujya je yoza kumbera umuko. Banza mvuga ndaba aho wewe niba uri kuranishura gutyo. Aho wowe niba uri kurampangara umbarira ngo ukunda ari gashano nasanze katava no hasi. Oya je ngenda kubaza ubu wowe ubwira umbarire yuko utokunda Tony ngo ugiye gukunda kajya gashano
nimba ari byo gira uhitemo tugira tube sansenike ndakubwije ukuri ukabona ntukunze Toni ugira umbone burya rero tuzoraba imbwa n'umugabo. Sister, amazi none ko ryoshe cyane mbe arabitanganyika. Wapi twe ngatumye kinuke. Muzo haryoshe gose. Cyane amazi nkaya aya naheruka kera cyane. Kubera twebwe urabona hari yahe tunywa amazi barinze ibintu bumva sinzi iyo babikura. Oya nivyo baratandukanye naye kweye. Ego. Ya, ariko yo ndakubwire sister. Burya Jesse ndatora ubwenge. Sindigera numva nsobanukiwe ku bintu nabonye. Nubu ndacibaza ko naba nari mu ndoto canke ari ibintu biri réel. Akantu nkakajyaye ikive shamba, ikintu kiva mu ishamba. Ewe Tonisha. Aho ubona jewe bige. Ntabwo byari bishisha kuri jewe. Ujya suyu munsi canke tunaisanzwe ndabizi gusa nashatse nawe canke donc nova kari nk'Imana yashatse kugira ngo ubyibonere wowe nyene ko je nabikubwira nka sister wawe wari kwiyumvira ko nshatse kukubuza canke bigasino bishatse kandi n'Imana ntabyo yashatse ko kuko hari kubugwa nk'urwanje nawe Imana rero yo gahezagirwa yarabikoze uravyibonera n'amaso yawe. Ushatse kumbwira ngo byari ibintu bisanzwe bihora biba wari usanzwe bizi. Ubushite bwo mukobwa Jolie nyine yaraje ndabafatasha sinzi byo ko ravugana na cyakivaga ndo cy'umuhungu nyene kabona narumiye je narabuze nico mvuga ndahinga ibintu bavugana ti wonsubiriramo gatoya wabyumvise neza nyene. Kwanza karinga Gamagaye kazi ha Magogwa Ngwino hano ugeze kutanyaruka aho uzura nyavura nta maguru ugire yuko ushobora kuza urihuta abantu baguhamagara. Wesh igira shuri kiki iyo nkono nga bikureje ndicara nga ari impande yaje yakubari hinuki yawe ndakubwiye ubikinaga bikuranye rega ntugira no kigu so hinduki ndawe hinuki ndawe nawe honyura ko shira honyura rurabishe gutya reka nikirabo kunyene kigume kinda zongurutsa nga ubirize ndakwereke da Jolie iko ndakubaza uranzi jewe kana amaso dawe nga ivyo bitunu byawe mengo ni intore zazigiriye ko ubirize ndakubareke Jolie we mufani nacho mvana muhuriye kuki bese istabani nakubwiye uhonyere ko nta matubwira ubuzenda kubaresha umviriza banzi yumvire uko rebize urabona ndakubwiwa ukazire sizo kumvira urikora najwiraga bani ndwani umviriza nenda kwere umviriza ndakware urambara ico muhuriye ko cyane ukimbari sister nambuga itufise ngamo ari mbika si hana yonyene urafise inkoni bazi banza kwanza ufukamike urubazi neza ega kandi uko buraruka ega nikigira urafise ubwenge Toni rufukamike cyangwa gucara kintu rukwishura neza ega kandi uko urababara umviriza
Basi mwene basi. Basi. Gira buta. Gira uko. Umviriza ndakubari. Rani. Biko ndakubaza. Bari yawe bambarira ico muburiye ko cyane ukimbarira. Nakubari urashaka kumbarira ikintu muburiye ko. Urakimbira cyane cyumbari. Kiri kwenje nta cyane kimiduriye. Yasha nicumva iki. Yakubari indukira kwatsa. Indukira ndara. Indukira ndara. Urambana jewe. Uri wari bwa numva jewe. Wari bwa numva. Ngomba rero nze ndakuyereka. Ndasubiyemo. Ntaco muburiye ko cyane murabihuriye. Biko ndakubaza. Mushaka kumbwira ico muburiye ko cyane ukimbarira. Urazi ico ndi jewe. Wamusubira ko muravuga nk'egagana to. Uraza ko nakubonye jewe. Ndakubajije. Urazi ico ndi jewe. Ntuzi? Niko ndakubaza. Ntuzi ico tuvana jewe. Je tuvana kinawe. Urakamuta. Tena wa muomba wawe. Unavye jewe nano wa muomba wawe. Mviriza rero ndakubaje. Ndaguhaye gaso. Ivyo mwakoze je. Urazi ko nabona mwabikore mu maso yawe. Wewe ndakubariye wewe ujya kongera gusubira kuyibona. Kasura kwafata. Wowe nzosanga ikinogo cyawe wacibye. Wabyumvise? None nandi ikinogo gikenewe. Hari ama private dimension ga zo kurokezayo ubona uko nyene. Voma soche. Toka voma. Voma. Dutumva. Ingere ki Toch. Sister. Burya nawe ndatanguye kubona muto nito. Ndabona kumengura mufitiye ariko jewe ntabwo namba nzomugirira ngenzo ruhuka ngiye musi yivu. Jewe Ataraho nawe je tuzotandukana. jewe kiri ico kivaho. Cyangwa kwantirana. Tawara mazi rakoza kandi sanhari. Ariko kandi ahubwo ngomba ndonderere na akandi kantu nomugirira ko muzi. Nabona ishobora. Yewe uri mutari wanje ko. Ndabizi ntavyo gufyina. Urazi ingene baturetse. Nta bintu by'ukwasa. Niko ujya nyene. Ega data ndagushima ko emeye dushika zino saha suko twaribaza suko twariberanga kugira ngo kuronka wase na Jesu. Data ndakwetse runo rugo ndakwetse rurusago. Cagagura imitego yose ya sekibi. Tegura imitego yose ya Satani. Maze amademoni yose bari ngaha aveho mu izina rya Yesu Kristo. Mukama turakwinginza ngo uwe mu kino kibanza uganze imitima yawe ngaha bose, uganze abavyeyi bo ngaha, uganze ibibondo vyo ngaha, maze bibe ivyitegererezo kugira ngo data aho hose bishinge ntawe. Ega data ndagushima ko mushika mu kino kibanza, ega warukizi, warutse ko nzodanira no mwigeme wawe. Niyo mpamvu ndamuguhereje maze data udehe uganira neza kugira ngo ijambo ryawe rikomeze kugenda mu mitima yawe. Ndakwetse none mwigeme kibirenge kizima kugira ngo Yesu Kristo umugendere maze umweke kibereye umubere umuco umwereke inzira mu izina rya Yesu Kristo amen. Mama pasi ariko je ndafise ikintu nyene cyane ya makinga byasukunda gitaho uri kujya munsi ari jambo wambwiye sinaritaho ashaka nsiguriye nuko burya imwe mu y'isi n'ijuru ntaho bihuriye. Ngiye amajambo nakoresheje niwe watahuye mugabo narigeze kwandiko ndasenga Imana iranyereka ibyawe. Rero nagenda ndakubwire ko by'ukuri ugiye kurwana intambara ikomeye kandi ikomeye cyane mugabo nukuremesha bivamo vyose kuko Imana iri kumwe nawe kandi uzifashisha ijambo ry'Imana uza no gusoma muri Yesaya 52 kuva kuri 13 gushika kuri 15. Jolie turasoma ijambo ry'Imana cyane kugira umwigeme ageze mu bigero urageze kubaka kandi ugeze no kuyitama. Rero uhitemo neza. Abiki gihe baraba ibihinga baraba amafaranga baraba ubwiza sinzi data wanje kwa bogari n'ibyo byose. Ibyo byose bintu uzobiraba. Umutima wawe ndawubona kandi Imana irawuzi. Nzokomeza. Narabonye akantu gasa naho ari gicibwa. Ndavye akantu kuko niko nakabonye. Umuntu wose bagaya atari umwerekwa.
ariko wumve neza kugira ngo iryo sezerano ryawe uryumeko imvura yagutagwa wumve neza haduga hamanuka iryo sezerano ryawe urinde rero urakumva gacoya nawe intambara itoroshe ariko uzaba wishimikiza Bibiliya turasoma ijambo ry'Imana. Mama pastor shatse kuvuga yuko ari magogwa Buga no wewe Imana izocako kugira uhindure izina ryiwe. Mwigeme wa Yesu. Sokama ndagusengera kuba ntuzogwa gumosha mabi. Maze Yesu Kristo azogushoboza. Yesu Kristo ndagushima kubwo mwigeme wawe. Ndagushima kuko wemeye ko yumvisha ngo bwawe. Yega simutumye niwe wantumye. Niyo mpamvu ndakwinginze Yesu ndakwinginze ubwira abantu nawe urugendo agiye kujamo ni rurerure cyane amaso y'igiciro ndakwinginze amutwikire mu mpande zose ega namutwikire kugira ngo amosha amabi amuje kure amosha amabi yose amuje kure se kiri muwe kure satani ihunge mu vyiwe byose ihunge mu ngendo ziwe zose hamwe neza kubirengeye kizima rega turashaka kubona intahe yawe turashaka kuro mwigemera wazoshima izina ryawe maze akavuga kugira neza kwawe umuhe guhitamo neza uhitamo n'ukwawe ndakwingiza Yesu Kristo kugira ngo umubere maso ndakwingiza Yesu Kristo kugira umubere maso maze ahagendera hose maze muzigame n'umuryango wiwe kugira ngo uzobone kugira neza maze kuze umuryango wiwe wose kuva ko bavukana ku bavyeyi biwe ndetse no kubabanyi ndetse babone igitangaza bazabone yuko Yesu Kristo yizeye maze akora agenda n'amaguru abiri agenda mu bikorwa agenda mu mvugo agenda mu vyumba ego tutabona hose maze utawasuka amaraso yawe maze abandanya twikira runo rusago kugira ngo n'abaruramwo bose basohotse bose babone kugira neza kwawe babone imitego yose iteguka mugihe batari biteze babone Yesu Kristo ndakwingize wiyerekane nk'Imana narakwizeye nuno mwigeme nakwizeye ndakwingize ngo nibizomukomoka ko byose bize bishima izina ryawe bize bishima agakiza kawe ni na mpamvu rero dusozere tukwereka ibindi byose tugiye kujamwo tukwereka gahunda zose zo kuva ngabushika bwire ndakwingize uza kwana natwe ndakwingize no mwigeme umugendera ijambo ryawe turamwibuza ku munsi turamuhiyo nyota maze abashe kuzagendera ijambo ryawe azagendera ijambo ryawe Yesu Kristo turagushimiye turakwengurukiye mu izina ryawe Yesu Kristo amen.